Hello everyone, nizere ko mumeze fresh aho mwe wese aherereye. Guys, ni jewe nyene Obama ngarutse kuri ya page yanyu ibigezweho kuri telefone. Ndaje ndabazaniye trick y'ukuntu woshobora gukora Facebook yawe ukaza uraronka ama like menshi. Guys, mubane nanje gushika inyuma y'iyi video kugira mubone ico cigwa c'ubwenge ndabateguriye. So ukaba utarabikora rero nagomera gusabe ukore subscribe ngaha hepfo uca ukora no kugakengeri uca ugira kuri tute canke all biravana n'ururimi YouTube yawe irimwo aho ni mu gihe izoba iri mu congereza. Kuba YouTube ziri mu gifaransa musanga handitse ijambo s'abonner, muca mukora kuri s'abonner muce mufyonda kugakengeri hama mukore kuri tute aho ibi vyigwa ndabaha nta na kimwe kizoza kiragucika mu gihe wabikoze. So nta gutevya rero reka ninjire muri Facebook yanje right ndabereke ukuntu ibintu mwokora muri Facebook kugira muze murakubita ama like menshi. Guys, nizere yuko ico cigwa abantu mwakinsavye ndabakoreye umutu no musi. Gusa jico ndabasaba no gukora like hama mugapartaja izi video. Reka nugurure connection hama ninjire muri Facebook. Okay, reka rero twinjire muri Facebook yiwacu, ngiyi Facebook right. Reka turindire zuguruke, ona ko mu imisi connection itameze neza nko ku bantu dukoresha carte simu zikorana n'ibintu vy'umuyaga nkuba, bica usanga umuyaga nkuba ugiye bica biza biragenda. Okay, reka rero ndabereke jewe murabona nakoresheje account yiwanje nshasha, nuguruye Facebook nshasha kugira muze kubona. Donc umuntu ataje kuki iyo mfise hari ibintu bihinduyemwo, nashimye kugira nshasha rero kugira umwe wese aze kubona nyene atarabikora ukuntu biba bimeze account n'ivyahinduramwo. Okay, je ngiyi account ngomba ndabigishirizeko, reka tuyinjiremwo. Aha reka tugire ngaha kuri no thanks hama tugire okay use data. Okay, jewe rero ngiyi my account yiwanje ngiyi nashitse kuri home yayo. Okay guys, ikintu rero ikintu ca mbere kizotuma ngihe uzoba wakoze ibingira mu kugurura Facebook ituma uza uraronka ama like menshi. Guys, Facebook siza arizo zose biravana n'amazina n'izina wise Facebook. Nk'ubu nk'akarorero dufate witwa nk'akarorero ngira ntange dufate witwa nka Mvuye Kure Eric. Urumva iryo zina Mvuye Kure Eric ntiwo kwiyita Mvuye Kure Eric hama ngo wajuta umuntu. Donc ni abantu bakubita ama like menshi ni nk'abastare bafite. Umwajusa umusavye ubugenzi ntiyo gukonfirima wapi. Raba ukora izina dufata nk'izina ryiwawe, je murazi nitwa Balack Obama. Ni Balack Obama ucugenda urakora uku kuntu. Mubona nka o ukuntu nayanditse ndibaza muratuzi muri clavier, mubona a ukuntu nayanditse, mubona ukuntu nayanditse murabona. Izina nashaka kuyita siri nuko bajyanse muri Facebook, naciye nkoresha iri ni just tundabereke ukuntu bikorwa kwanza. Aha rero dufate uraza kuraba nk'akazina baba bagutazira kiwawe nyene umvata akazina ni fresh rero mu kukandika ucuza urafyonda. Donc wandika alphabet ugomba wandike uca ugenda urakubitamwo utwo tuntu mubona nagiye ndashirako. Utwo tuntu natwo ku batatuzi ufyonda dufate nka A urayifyondako ukagumizako ndavuga ni kuri clavier
reka ndabe reka ndabe na recherche nze ndabereka ukuntu bavyandika. Reka recherche irya page yacu ya Facebook nze ndiyandikira muze kubibona fresh, ntihagire uza kuvuga ngo hari akantu kamucanze. Guys, ino video muyikurikirane neza, ni video ndabakorera nitonze, murumva yuko uno munsi mfise na morale. Guys, we mugumane nanje gusa, ico ndabasaba nukuraba ikino cigwa hamuhejeje uca ugipartaja mugenzi wawe nawe uca umubwira akirabe hama gipartaje mugenzi we, hama ibintu bibandanye kuguma ari amavuta. Okay, reka turindire, murabona yuko connection itari neza, reka turindire ize page. Okay, ngiyi rero jewe page ngomba nzenda iziramfasha kubereka, ngiyi ingaha. Okay, reka rero ngire ngaha aha kuri message niyandikire murabe. Nkubu nk'akarorero reka nandike Obama, murabe ukuntu nza kubwandika muri ya style mwabona nahinduye mw'izina. Urafyonda nko kuri O ukagumizako, urabona ndafyonze kuri O, hama B nayo uku, hama ngire uku kuri A. Murabona yuko nza ndagira hariho izidahinduka, nk'iyi M iguma uku nyene, uca ugira M ugaca uraba kandi A, ugaca uraba nyene nk'akandi gastile uca uyihinduramwo nk'uku. Okay, murabibona nk'ubu uko nabirungitse harya. Aha rero nkinge ndabereke akandi kantu nako hariho bamwe bakabonye, sinzi ko mwakabonye mwese. Murabona jewe iyi B itangura ngaha kuri Balack, ubona ko itameze nk'iyo yindi B yo kuri Obama. Ako kantu rero nako n'akantu k'ubwenge, ndabereke aho ndagasanga. Ako kantu rero ntikaba kari ku maclavier yose, je clavier yanje iri muri angle, mwe muraza kubigerageza namwe murabibona ngaho ni angle kweti. Hama aha rero irya B nayo reka nandike nk'ubu Balack nayo nafyonze kwiyi S, murayibona S ngahe iri hepfo ya W na E, iyi S iri kumwe na A. Aha mu bubafu nahinduye application, sindiko ndakoresha irya nariko ndakoresha ubwa mbere, kumvo zuko itari kiranyorohereza, ni ukuvuga simfise ubu fresh. Hama uca ufyonda ngaha kuri S nk'uku ukagumizako, ubona ko haca haza B y'iyi style kurya mwabibonye. Rero uca ufyonda ukagumizaho ugaca urekura kuko iharari imwe, hama nkaca mbandanya n'ibikurikira ngaha. Iyi murabona izi sinozikoresha kuko mba mpinduye izina baca bagisoma ukundi, ca ngumiza uku ntifise ukuntu ihinduka, iguma uku nyene. Aha harimwo A nk'uku, uwe uraraba gusa n'udustile twishi nko ngaha kuri A honyene, ntiwogira udusa n'utundi. Reka nk'ubu ce nkoresha utwo, murabibona nuko wowe biravana n'ukuntu izina ryawe rimeze, uraza kuraba udustile wowe ukoresha. Aho rero twari ku kintu co kugurura fibre. Aha rero duce tuza kuri profile. Guys, profile ntupfa profile iyo ariyo yose ushizeko. Reka nk'akarorero uraraba nyene profile yiwawe ubona uwo kubitako imeze fresh, nimba ari nka photoshoot, nimba ari nk'akandi kantu nyene ka fresh wokoresha nta ribi. Reka nk'ubu je ndabe profile twokoresha, kandi urashobora gukoresha profile atari iwawe, c'est vrai. Urashobora kubona akantu ka fresh, ubona nk'iyi uyu mujinga hari Lionel, ndibaza abatari bake muramuzi, nk'iyi bari ya fresh kuyikoresha. Reka ntaco, reka nk'akarorero nkoreshe reka nkoreshe iyi y'uyu mutipe philosophe, ndibaza abatari bake nawe nabwo muramuzi. Reka nkoreshe iyi y'uyu philosophe. Okay, uraza ukuraba nyene picha yiwawe ubona ko imeze fresh, hama ugira ngaha musi kuri update. Guys, ikindi kintu naco mubona ibi bintu ngaha, ibi bintu
vyo gukora ifoto ngo ugende bareshera ko ibi bintu ntimuzobishireko kuri ibi bintu vyo kurondera amajeme. Ibi bintu sivyo, ipici ciboneka nabi. Hama uca ugira ngaha kuri update ngaha. Reka turindire ipica yacu ijeko. Murabibona ko nk'ubu ihejeje kujako. Aha haruguru ushaka urahagumiza uko nyene, donc biravana ushaka urahagumiza uko nyene. Akandi kantu nako nobereka nko kuri iyi nge ndabe Facebook yanje kariko reka ndabereke nk'ubu. Donc reka ntaco ndaza kukabereka tubandanije. Aha turahejeje gukora profile n'izina. Aha rero turatanguye, tugiye muri parametre za ntuze, tugiye muri parametre za fibi rero kubiregera fresh. Aha reka ndabe guys, reka ndabe nifashisha udu fresh kuko zoca bingora. Kandabe yuko udu fresh tuza gukunda, bica biza birikuramwo ukuntu. Niyo mpamvu naciye ndadukuramwo nyene. Reka dukoreshe reka udufresh twanse ntaco. Reka tubandanye kurya nyene, ndagerageza nze ndabasigurira muraza kubitahura. Guys, rero reka dutangure no kuja muri parametre ya Facebook aho babiregerera byose. Twaduze rero aha hejuru kutu turongo dutatu, hama duce tuza turabe ahantu hari settings. Jewe ngaha biri mu Congereza, muraza kwigora gatoyi mu bihindure ururimi ku bataza gutahura ukuntu ndiko ndagenda. Twinjire muri settings ariyo parametre mu rurimi rw'igifaransa. Ibintu rero tuje gukuzuza ni ibi bintu mubona ngaha, ibi vyose mubona aha. Aha rero duhere hehe gabasha. Reka ikindi kintu naco nobibutsa, nka bisaba ubitangurane na konte shasha, kuko usanga hari abami wari waraje usanga batanakunda kuja ku murongo, batoguha amalike kuko ntibakunda no kuja ku murongo. Rero uca uyihindura izina, ushaka kuyihindura izina uca ngaha kuri professional details. Hama uca ugira ngaha hambere kuri profile. Murabona yuko n'amaparametre ya Facebook bayahinduye, hamwe uca usubira kandi wemeze uko. Hamwe uca ugira ngaha kuri name. Aha murabona rero uca ushiramwo izina ry'iwawe ushaka. Urabona je nk'ubu nzosubira guhindura izina haheze imisi 60, nukuvuga ni le 4 z'ukwa kane 2024. Umva zuko nari nahinduye izina. Nababwiye yuko yangoye iyi siyo zina nari nateguye kubereka. So aha rero turinjiye muri parametre y'iwacu. Reka ndabereke nk'ubu hariho usanga bavyibagiye na hejuru ku tuburungu dutatu, hama kuri settings cyangwa se parametre. Reka duhere ngaha kuri aha kuri audience and visibility. Murahabona aha rero duhere kuri aka kantu ka kabiri. Aka kantu reka turaba aka kambere ko hari ivyo dukeneramwo. Ibi nzobibereka mu nyuma. Reka duhere kuri aka kantu ka kabiri ngo who people find and account you. Reka twemeze ko turabe ibirimo. Aha hantu cambere uraza kuraba ko kuri who can send your friend request. Muraza guca mufyonda ko ngaha murabe ko ngaha kari kuri everyone. Murabibona, nukuvuga ni buri wese, nukuvuga tout le monde mu bafise igifaransa. Aha naho kuri kabiri who can see your friends list. Aha nukuvuga ninde yemerewe kubona abagenzi banje, nukuvuga bame biwanje. Uca ufyonda ngaha kubona ko biri kuri public, uca ugira ngaha kuri only me.
aha nukuvuga nta muntu numwe yemerewe kubona abami biwanje abami jewe mfise. Okay, aha hantu naho hango who can Facebook suggest your profile to based to on your phone number Gmail. Okay, bariko baravuga abantu bemerewe kubona inimero wuguruye ko Compte canke Gmail address ndibaza murayibona. Aha hantu rero kuri people wish your email address nukuvuga nta muntu numwe yemerewe kubona kubona Gmail jewe nuguruyeko kumva zo kurinda umutekano. Murumva yuko umuntu abona ivyangombwa wakoresheje mu kugurura account arashobora kuguhakinga akayitwara. Aha rero duca tubwira ngaha munsi kuri aka kagufuri kuri no one, nukuvuga nta numwe yemerewe. Aha naho murabona ngo people which your phone number, nta muntu numwe yemerewe kubona nimero yanje nuguruyeko Facebook. Duca dufyonda ngaha kuri possible connection, hama duca tubwira ngaha kuri no one. Aha niho duca dufyonda. Murabona ubu birugaye biri kutugufuri, nukuvuga ibiri kutugufuri ni wewe wenyene ugiye muri FB wawe uzoza urabibona. Mubona utuntu twugaye. Aha mbere twagumije kuri everyone, aha kabiri kuri abantu bemerewe kubona abami banje nta numwe yemerewe. Twashize kuri only me n'utu tuntu tubiri twugaye ba your email address na phone number, nukuvuga twose twagize no one. Aho hambere turahejeje, nukuvuga duhejeje ako kambere. Twagiye ha musi naho kuri post. Aha musi kuri post naho who can see or future post, ninde yemerewe kubona ama post yiwanje, nukuvuga ni bose. Duca tugira ngaha kuri public post zibonwe n'isi yose. Ndibaza murabona aha hejuru aha impande ya public ko haba hari umubumbe w'isi. Nukuvuga iyo ikintu gipostinze kirasirikira ahantu hose kw'isi yose, ahubwo abantu no kubera bataguha ama like bose. Aha naho turabe ngaha akamuraza kuvyugurura uku ndabigize, nukuvuga twafyonze ko ngaha kuri view hama duca turugurura nonga duca dufyonda kuri limit paste post. Aha niho twaciye twemeza. Okay, hama aha kabiri turahejeje tugiye ngaha kuri story. Kuri story nahone hari ahantu usanga vyugari ugasanga story yawe irabwa n'abantu bakeyi. Aha nahone duca dufyonda ngaha kuri story privacy. Aha duca dushira ngaha kuri public. Mubona ukuntu vyari vyugaye, mubona ko aka kantu mubona ko vyari kuri friend, nukuvuga umuntu azoza arabona story postinze murazizi zirya zimara 24 heures abagenzi gusa, ariko duca dushira ngaha kuri public bibonwe n'isi yose n'abatari abagenzi bashobore kubibona. Okay, aha nta bindi bahinduramwo nibi vyonyene, donc nivyo. Aha kuri story mubona ko biruguruye, ibindi nako konyene bo bagira bugurura ngaha muri story. Okay, tugiye rero ngaha reels ntitugakoresha, tugiye ngaha kuri follow and public content. Guys, aha amasuivi ndibaza musanzwe mubizi, ndaza kubibereka nitwaheza ngaha. Aha kuri follow and public content no twemeza. Aha hantu rero murabona ko hari ibintu vyinshi muhitondere, muze murumviriza ukuntu ndahasigura ntihagire ikintu na kimwe kiza kubacika. Who can follow me, nukuvuga naho hambere who can follow me ninde yemerewe kunkurikirana kunsaba ubugenzi. Buri wese duca dushira ngaha kuri public, ariho kuri tout le monde, buri wese aremerewe kunsaba ubugenzi. Who can see your followers on your timeline, nukuvuga aha duca dushira ngaha mubona ko haguma kuri public. Who can see your followers, nukuvuga ninde yemerewe kubona abantu ukurikirana, kuvuga biratandukanye na hamwe ku bami, aha ni ku bantu ukurikirana wewe abantu, donc murabiza ama page. Donc aho urashobora gushira ngaha kuri only me canke ukagumiza ngaha kuri public. Hama naho who can see
the people page and the last for aha aka kantu ucugashira ngaha kuri public mubona ko gasanzwe kari kuri public aha naho who can your comment no kuvuga ninda yemerewe kubona commentaire wanditse umuntu aremerewe kubona commentaire wanditse kuri post y'umuntu hama tuhejeje aho donc tugiye ngaha kuri public post notification ni donc aha vyose ni nkaco kimwe tugenda turagumiza ngaho kuri public profile info aha duca dushira ngaha kuri public ni kuvuga ibi vyose murana ko biri kuri public hama show must relevant comment first ni kuvuga abantu bemerewe kubona commentaire ubwa mbere akurashobora kukugurura canke ukagumiza kurya nyene gusa vyiza kugurure ntaco vyica aha mubona yuko vyose twagiye turashira kuri public murabibona aha rero turahejeje kuri follow and public content tugiye ngaha tugiye kuri profile and tagging murakabona niko tugiyeko nonga ahantu harakomeye ahantu murana yuko hari ibintu udukesho twinshi mugomane nanje rero muze murankurikirana aha mbere ni who can post your profile guys aka kantu abantu benshi karamaze karamaze kubononera ibintu vyayo amafibi yanyu reka nk'ubu ndabereke donc reka ndakabasigurire kuko ndashobora kutabona Facebook kariko bajya abantu usanga donc jewe muri fibi wanje reka turabe fibi wanje reka turabe fibi wanje ko vyoba birimwo okay jangi fibi wanje nibi bintu vyo ngahe ibi bintu murabona vyanditse ngo Gucci ibi vyose gusa nzobereka ukuntu bagenda barabishirako okay reka turabe je ko vyoba bihari kwiyi fibi wanje nta biriko reka turabe kwiyindi nayo okay guys jewe kwaya mafibi wanje nta biriko ariko abantu donc abantu byoba bimaze kubashikira baca bavyumva baca babitahura aho tugeze ni kwaka kantu kuri profile and tagging niko tugezeko aka kantu rero akambere ni who can post on your profile abantu amapost usanga yinjiye muri fibi yawe ukamenganiwe wabipostinze aha rero uravyugarira ngaha mubona ko hari kuri friend ucugira ngaha kuri only me nta muntu numwe yemerewe gupostinga muri fibi wanje muri account yiwawe kujya muhora mubibona atari jewe jenyene only me aha naho who can see that on the post on profile ninde yemerewe kubona ibintu wapostinze muri wese aremerewe kubona ibintu na postinze kugira mpa like duca tugira ngaha kuri everyone okay hama duca tuza ngaha munsi kuri tagging who can see profile your tagged on profile aha duca dushira kandi ngaha kuri everyone aha naho who when you are tagged in a post who do you want to end to audience haguma donc duca tuhugara so turahugara haja kuri only me utu tuntu natwo duca tutwugurura nkuko bisanzwe utu turatwugurura donc turahejeje rero ngaha kuri profile and tagging tugiye turabaha munsi yuko hari ivyo tuza gukenera okay ibintu nyamukuru bituma Facebook yawe imenye donc iba public
ku buryo ikintu gipostinze kibonwa n'abantu benshi nivyo. Ikindi kintu naco rero tugiye ko aba ami ni bande bami wemerewe gusaba ubugenzi, saba ari bo bose aba bandi nababwira ugasanga amazina nibamvuye kuri Eric guys, ndibaza muca mubabona. Ndabereke rero abantu mwemerewe gusaba ubwami kugira namwe muzoze donc bazoze ababaha amalike nabo bazoze barabaha amalike. Reka tuhere kuyu mutipe yitwa Mutaboneka duce tugira recherche. Mutaboneka hinge ndabereke, musanga hariho amafibi menshi agenda mwiyitirira. Yari uyu muji ngaha iyi page yiwe, turabe Mutaboneka Dior Tizi ca ndamubona aravuguta sana amalike nkubi iyi siyo. Reka turabe okay, reka turabe Facebook yiwe, murabona yuko ari amafibi menshi amwiyitirira. Hey, muze murihangana, murabona yuko hagenda haritamwe ibintu tutateguye. Okay, reka turabe account yiwe yoba akoresha. Reka ntaco uyu tumwihoze. Reka turabe OG Force ndibaza n'abatari bake muramuzi. Account yiwe ni yo hepfo, urabona. Turabe tureka turabe account yiwe. Reka turabe iyi account yiwe. Mubona ibimwe nariko ndababwira vy'amasuivi nibi ngaha, murabona ko aka kantu kagira gatatu, aka kari kuri 12943. Aba n'amasuivi no kuvuga n'abantu bamukurikirana. Okay, urabona bimwe nariko ndababwira nk'iyi ni kuri account ya OG Force. Mubona ariko hariho abantu bagiye barapostinga muri account yiwe, donc ivyo bapostinze bigaca vyinjira muri account yiwe. Murabona nk'ibi rero ngaha ni bimwe nabereka hariya ukuntu bavyugara. Okay, reka turabe, simbona poste yiwe hafi. Okay, reka turabe, reka nk'uyu, ubona nk'uyu mutipe afise amalike menshi, kuvuga afise amalike menshi, duca twajuta mu bantu bamuhaye amalike. Mu kwajuta naho rero mubona ko ngaha, murabona ko ngaha abamuhaye amalike ari ngaba. Je na je ndayimuhaye, mubona ha hejuru kuri UND.STK others uca ufyondako kugira ubone abantu bose bamuhaye amalike. Donc aha ngiyi ya yindi Mutaboneka Dior Tizi. Reka duce tuyajuta ko nayone. Ahantu rero hari utuntu tutari ku mafibi yose. Ahantu ku ruhande hari abantu muca musanga tujya tuntu two kwajuta nyene, abantu muce mutwajutako. Twereye tumona je nk'ubi account yiwanje nta duhari, duca tugenda turajuta ngaha kuri add friend uko duca tugenda turabigira. Reka twinjire nk'ubu Scott. Aba batipe nyene usanga umukumenya abantu baronka amalike menshi, urinjira muri poste y'umuntu aronka amalike menshi nyene, niho uzuramenya abandi baronka amalike menshi. Nk'uyu Dior Tizi sinzi yuko muza kubibona kumvo z'akaga protection narabiberetse. Donc reka turabe, uzuraraba mwaba bantu nyene bamuhaye amajeme, ugaca uzurabajutako. Murabibona, uca uzurabajutako kunyene ugenda urajuta. Donc ndibaza murabibona. Reka turabe Dika and Son. Reka turabe ngaha Adika.
turabe Dika ni iya mbere Dika and Son dushe tugira ngaha kuri follow donc ushaka uramukurikirana nawe guys murabona nk'uyu Diki iyi fibi yiwe yarayigurishije niyo mpamvu mubona nge murabe poste ziwe musi niho muca mubibona poste ziwe yaravuguta sana na wene ariko murabona kuva hayigurishirije kwitaronka malayike sana ubona ubu ni nka page murabona nk'ubu nka yarakurikiranye ca cigwa nabereka c'ukuntu Facebook isanzwe ihindura page ubona yari ifise 25k followers no kuvuga iyi yari fibi isanzwe sintozeye si page yari fibi isanzwe acarayihinduramwo page donc murabibona rero ibi bintu akandi kantu nako nobereka ni vya bintu ushira ngaha musi y'izina ona reka turabe nka Facebook yiwanje vyoba biriko muze kuraba ama account yiwanje dafise account dafise izina nko bucambura ukuntu ndabibabwira kuko nta zina ifise nge turabe okay guys reka turabe account okay reka ndabereke kuyu mutipe yitwa Proboy TZ uku muze kuvyandika uko muce mwemeza ko n'uyu ni henge turabe account yiwe abantu usanga bakubita amalayike menshi usanga donc n'uyu rero Proboy TZ utu tuntu donc n'utu twa jokeri ndibaza muratubona ku maposte yiwe menshi muzoza muradusangako muca mudukopya rero nge ninjire muri fibi yiwe muca muza muradukopya ku maposte yiwe mubona ko amaposte yiwe nka yose turiko ntituburako utu tuntu reka nk'ubu je ngomba ntore nk'aka kadie oya ako reka turaba kandi ntore nyene ko bustar sinoshiramwo izina ry'Imana mu vy'ubustare bwa fibi reka nk'ubu ndatoye aka ka life ngomba ntora aka ka life urafyonda ukagumizako kwiyi titre yanditse hamwe ufyonda ngaha kuri copier text hamwe uza ngaha muri commentaire yiwe uce ufyonda ugumizeko nka umenga ugira wandike uca ugira ngaha kuri paste canke kore uca ufuta rero bijya twari ibi bindi kugira dutore kajya ka life konyene ibi bindi turabifuta twe dushaka gutora kajya ka life konyene aka uraza kuraba ntuze kugafuta okay ibisigaye ngaha rero duca tubifuta okay uhejeje kubifuta rero usigaranya akushaka gutoramwo uca ukarungika muri commentaire hama ugaca ufyonda ukagumiza ko kandi ugaca ugira ngaha kuri copie aha hama rero ucuza ngaha kuri Facebook yiwawe ucuza kuri Facebook yiwawe ucuza ngaha kutu tuburungu dutatu ngaha sorry gatoyi ni ngaha kuri edit profile niho ucuza ugafyonda hama ugacuza ngaha kuri bio aha ucugira ngaha kuri add hama ugacufyonda ukagumizako ugacufyonda ukagumizako ugacugira ngaha kuri paste aha murabibona ucugira ngaha kuri save okay murabibona rero ikintu mubone aha aho biciye biza nibi ibi bintu kandi biratuma ntuzenya account yiwawe iba nyene fresh reka nga ikindi kintu naco uyu mwaka w'amavuka mu kugurura Compte muze kugira 1999 canke muri 2000 ibi ucuza kubifuta ni waheza kugurura ucufyonda ngaha kutu tuburungu dutatu hamuga cugira ngaha kuri move to trash
uca ufyonda kucugira ngaha kuri move. Okay, ikindi kintu naco photo do profile uca ufyonda ngaha kutu tuburungu dutatu ucugira ngaha kuri change audience friend, mubona ko iri kuri friend, duce tuyugara duce tugira kuri only me, duce tugira ngaha kuri see more, hama duce tugira ngaha kuri only me. No kuvuga profile yiwacu nta muntu yemerewe kuyitora ngo ayishire muri galeri canke umuntu yemerewe, donc profile nturi buyitore ngo uje muri galeri iriko akagufuri, donc irugaye, profile ni yiwawe wewe wenyene. Nuko rero muzoza murabibona kw'iyi account, mwe muze kunyajuta, muraza kunyajuta kw'iyi account, ndaza kubakonfirima nze ndabayihera like guys. Wandika Barack Obama, none wandika Barack Obama, se uza gutanguza iyi be Barack Obama, donc ngiyo rero hinge turabe yuko banyaruka kuyituzanira. Ngiyi ukuntu imeze, uca ufyonda kuri ajute kenshi. Kandi rero ikindi kintu kizotuma uza uraronka like menshi nuko uba ukunda ko buri ku murongo, uha like. Nuko naberetse umwe abantu mwoza murajuta mwo aba-ami ni OG Force, muraba account yiwe original usanga kubita like menshi, ama 4K ama 3K, kandi iyo mvuze 4K ni ibihumbi 4. OG Force Dio mutaboneka Dior Tizi mwamubonye, na Proboy Tizi, kandi sinzi yuko muza kuba mwabonye bijya na myenda babwira ukuntu mutora kajya kantu, kubera account yiwe iriko kaga protection nabereka ukuntu bagashirako. Sinzi yuko muza kubibona, mubibonye naho bizoba ari fresh, kuko ni fresh muriko murabibona. Are muraza gutora utu tuntu adufise kuma poste nka yiwe hafi yose, kandi ibi bintu vyo gukora fibi birafata umwanya sana, bisaba ufise akanya uguma buri ku murongo uraba like. N'uyu muji yitwa Black G nawe narakubita like menshi, yitwa Black G. Nge ndabe yuko account yiwe ikihari. Black G. Okay, hinge tura account yiwe sindiko ndayibona, ni Black G. Reka twandike mu ndome nkuru. Okay, account yiwe sindiko ndayibona, so nuko rero ibindi bintu mushaka ko nzobigisha bijanye no gukora fibi, donc n'utundi tuntu tutubazo muba mufise, uca wandika muri commentaire, nca ndabibona, hama tugaca tubikurikirana, nca ndabakorera video. Okay, nuko rero nuko ibisigaye murandika muri commentaire, kuko nce sindavyibuka byose. Hama story urashira ku post nkuko bisanzwe, story post ushirako, reka turabe, shireko post, reka naco shireko, ariko muraza mwe muzoshirako amapicu usanga atagasa ari fresh. Je nko shireko nk'iyo gupostinga, nuko urapostinga ipica. Reka je ngende postinze, turabe ipica postinga guys, jama pica yiwanje ari musi gose, ari musi. Okay, reka naco. Kandi rero upostinga wamaze kuronka abami benshi, nukuvuga upostinga waronse abami, kuko ni uronka abami baguha amajeme. Nk'akaruru gapostinga ufise nk'abami nk'ibihumbi nka 2 canke ibihumbi nka 2, uba wajuse, nababwiye ntiwajuta amazina yariyo yose, urajuta amazina kenshi aba ari ku murongo. So ciao rero, ibi nivyo vyigwa iki nico cigwa nari nabateguriye. Nizera abantu mwakinsavye ko mwari muri benshi kandi mwari mukirinderanye igishika. Ugize ikibazo rero ca wandika muri commentaire,
ca ndakwishura vyihuse. Urabona wa muji Stylozofe aguma avugwa ku mbuga hirya no hino, ariko arabikora ku ndirimbo yiwe yise Why Not, musimbire kuri YouTube muyirabe, yitwa Why Not by Stylozofe. Mu kirundi izina ryiwe ni Karamuzofe, Stilo ni Stylozofe, Karamuzofe. Okay guys, rero tuzosubira muri video ikurikira. Ntugende udakoze subscribe ngaha hepfo, uca ufyonda ngono ngaho ku gakengeri, uca ugira kuri toute canke all, nayo ibi vyigwa bisangiza abandi, bipartage abandi, utibagiye gukora comment. Ufise ikibazo cunyarukira muri comment, komantere yawe ca ndayisoma vyihuse, ndakunda gusoma amakomantere. Nayo ahandi ndabasezera ndababwira ati ciao ciao, tuzosubira muri video ikurikira. Mwakoze kubana nanje, mwakoze kunkurikirana. Ciao ciao.